Ivyo bikorwa vyo kugurura amahinguriro atandukanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye byatanguriye muri zone Maramvya commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura aho yabanje gucacura igitambara gutyo acatemberezwa mu bibanza bitandukanye by'iryo hinguriro rihingura amafera beto yubatswe n'umuhindi iryo naryo rikaba rishobora guhingura amafera beto angana n'amatoni 120 ku munsi. Inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye aja kugurura inzu y'inyubakwa 28 yubatswe n'ikigo kijejwe gutanga uburaro BHB bafadikanije n'abagwizatunga nk'umwe azwi ku izina rya Manirakiza Fabrice aho hakaba hari muri quartier Miroir mu gisagara ca Bujumbura. Nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye aja kugurura ihinguriro rihingura umunyu GBC Sote riri muri quartier Ngagara mu gisagara ca Bujumbura naryo rikaba rihingura itoni 120 ku munsi y'umunyu. Aha umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yaciye agabigwa inyana y'inka n'imifuko y'umunyu aho umuyobozi w'iryo hinguriro yamenyesheje ko uwo munyu wizewe kuko wapimwe neza n'ishirahamwe rijejwe kuraba ubuziranenge bw'ibifungurwa BBN. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yarangije ico gikorwa ciwe mu kugurura ihinguriro ry'umugwizatunga Ntigacika Adrien azwi ku izina rya Ziranotse riri muri quartier Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Iryo naryo rikaba rishobora guhingura imifuko ingana n'imifuko 60 ku munsi. Aho hose akaba ari muri ya ntumbero umukuru w'igihugu asaba ko amahinguriro yogwizwa n'abagwizatunga bakazana imitahe yabo ngaha mu Burundi.